no bagenzi bawe ne bagenzi banje nyene ndacara umushi abana bise umwana umwe aracara umujeni cyane arafise ikintu yohanura abajeni abagenzi banje ico no bahanura nibige gukora bashiremo umwete umuntu arashobora kuba uko wakuze unyumvire urashobora kuba uko wakuze wari umuntu umenga ntacu uzovamo ariko ijambo ry'Imana rikavuga ngo naho itangura ryawe ryari ritoye naho wamenga ntacu uzovamwo naho wamenga nta kintu na kimwe ushobora gushikako naho wavukiye ahantu mu kiryogo atari bya bindi abantu bavukiye muri za Rwakarede na za Kira Hospital aho wavukiye hose ukusa kose ijambo ry'Imana rikavuga ngo naho itangura ryawe ryari ritoye amaherezo kunguka cyane ufa kuba washize Imana cyane dije turagushimiye cyane murakoze cyane nyakubahwa journalist Shalom bakunzi wa Ndufacom TV ni Mimi Mireille nkuko bisanzwe nizere ko muguwe neza jenguwe neza ni kakana k'Imana yo kabonye kavyutse kakabona burije burakeye gashima Imana so no musi rero nabazaniye iki mu bwami bwa Ndufacom TV twatewe iteka no kwakira nyene ubwami mwumva iryo teka Mimi yatewe vraiment boss kari nyene ubwami turaguhaye ikaze murakoze cyane kutwakira ko nyene ubaye uri wo mu bwami nawe cy'umwami uba umuganwa kazi murakoze cyane kutwakira turanezerewe cyane kwitaba ubutumire bwanyu mwakoze cyane kutwita mwatwagiriye ubuntu ubundi murazi ko koronka biba bitoroshe ni bizanzwe ariko kandi murakoze cyane muri Ndufacom TV tuba twisanze abari wacu twese abahakora tuba tunezerewe tuba dukeye mu maso tuba atangorane tuba tubuze kabisa boss urashobora kwibwira abadukurikiye ko ndazi neza hari abakuzi n'abandi bifuza kumenya ati mbega basha uwo muntu nyene ubwami ninde urashaka kwibwira rero atanzi Ndufacom Company jewe ni Nduwayezu Jean Claude ubuzima bwa misi yose ndumuganga radiologue imagerie médicale na médecine nucléaire nkaba ndumukristo nsenga Imana hanyuma nibaza ko ari nk'ibyo ibisigaye twariyumviriye dufashijwemo n'Imana n'abandi bose dukorana twese tugira icyo bita Ndufacom Company. Ndufacom Company ikora ibintu byinshi cyane rero abantu yaza ko bamenye abantu mwamumenye niryo zina ryiwe sinzi ko nashaka kurisubiramo anyumva ndarivuga hanyuma yagiye boss muvuze ko usanzwe uri umukristo kandi ukaba ari wowe deje wa Ndufacom Company yego eske ivyo bintu birakorohera kubifatanya ku ubukristo no gushinga company ivyo bintu birakora kubije ivyo bintu biroroshye ubundi abakristo beza Yesu yaravuze ngo bazobamenyera ku byo mwama mu byo rero twama hariho n'ijambo ry'Imana rivuga ko dutegerezwa gutungwa n'ibikorwa by'amaboko yacu rero rimwe turajya gusenga uwundi mwanya tugakora ari umukuru w'igihugu wacu twakunda yitavye Imana muramuzi Petero Nkurunziza niwe yatubwiye ngo dusenga dukora dusenga no kuvuga nitwo guma dusenga buri kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu tureka ibikorwa tuba turiko turabesha abantu boss nimba atari banga mu rushengero jejwe iki mu rushengero rero ndi umukozi w'Imana baransize amavuta ni ukuvuga ngo ndi umuzezi wa shengero niko banyita umuzezi wa shengero abatazi Kirundi neza ni abajejwe ni umuherda arashobora gukora ibyo abakozi b'Imana bakora donc abari abaturi hejuru baturi imbere mugabo biriya bakora natwe twese byose turabikora yaduhaye uruhusha tukagenda tukashobora guhezagira tukabatiza tugakora bijya bikorwa nyene byose abongere bakora ubu nyene no kwihana woja kumbatiza pastor atari hawe ego kabisa ahubwo nimba utarihana tugende nyene mugabo ubanza kwizera uwizera akabatiza abanza kwizera oya we warabatijwe ndavyibuze we warabatijwe ndavyibuze naro mama akora ko ni boss wanje banduka umwumba bareba baba ngo ni boss wanje nari ndizina na muhamagara boss
Okay, ratubwiye ko ushaka basi kwifatanya. turavuga deje basi. Okay, deje. Uko mubishaka niko mvuga. Ubu nyene hano sishaka kwigira ivyo nishakiye. Hano nyene ndakora ivyo mumbwiye. Hanyuma muratubwiye neza ko mushaka kubifatanya neza bigakunda ubukristo no gukurikirana company. Nimba atari kubinjirira hari ukuntu tuba twumva abakozi Imana bavuga ijambo ry'Imana ngo hari abantu basenga ngo hariho abantu banyandwi ngo basenga dimashe gusa. Bose niba atari kubinjirira kweri mwavuze ko bikunda ko mubifatanya. Niba atari kubinjirira musenga kangahe mu ndwi? Gusenga rero ahubwo dusenga buri munsi. Yesu yavuze ngo musenge ubudahumeka canke ubudasiba. Kujya mu materaniro. Kujya mu materaniro rero turasenga kwa Mungu ariko niyo apana si buri munsi no hava mbeshe ariko kuri eglise iwacu barasenga kwa kane après midi bidukundiye turaja gusenga après midi kwa kane mu materaniro ariko kandi turashobora no kuronka ivuga butumwa ryo muri ndi eglise itandukanye batubwiye badutumiyemo tukagenda ariko cyane cyane aho nsengera dusenga kwa kane no ku munsi wa Mungu cyane cyane aho onyaho mbanzi ko ari inshingano zo kujya gusenga na vendredi amatwansumira ngo murasenga. Vendredi rero naho turasenga ntitujyeho kare tujyayo mwijoro tukarara turasenga. Yego Imana iguhezagire biraryoshye cyane kuba uri mu boss ko uri umudeje hama ukaba uri n'umukristo ni ikintu cyambere ciza. Aba boss bavyumvireho urumva ko birashoboka ko mushaka gukurikirana company yanyu neza kandi mukongera mugaha akanyimana na cyane cyane dushize Imana imbere ibikorwa byacu bigenda neza. Bose Imana ibaho umugisha. Amen. Ngiriye ko mvuze ikintu muri company iwacu ku mpapuro zose ziza zisohoka ari gwasinywe muri company tuba dufise ivyivugo bibiri by'ijambo ry'Imana. Hariho muri Yobu 8 umurongo w'indwi havuga ngo naho itangura ryawe ryari ritoye amaherezo wokunguka cyane. Bisigura ngo umuntu arashobora kuba uko wakuze unyumvira urashobora kuba uko wakuze wari umuntu umenga ntacu uzovamo ariko ijambo ry'Imana rikavuga ngo naho itangura ryawe ryari ritoye naho wamenga ntacu uzovamwo naho wamenga nta kintu na kimwe ushobora gushikako naho wavukiye ahantu mu kijyogo atari bya bindi abantu bavukiye muri za Rwakarede na za Kira hospital aho wavukiye hose ukusa kose ijambo ry'Imana rikavuga ngo naho itangura ryawe ryari ritoye amaherezo wokunguka cyane ufa kuba washize Imana imbere urumva God first. Hanyuma ikindi irindi jambo tugenderako ni jambo riri muri Nehemiya 2 umurongo wa 20 rivuga ngo Imana yo mwijuru nizotuma bikunda. Bandugu ndafashijwe cyane kabisa ndafashijwe nayo bajambo ni kuzandakira abakozi Imana nkuko ndafashijwe cyane ngo naho itangura ryawe ryoba ririto amaherezo uzokunguka cyane. Anyibukije ikintu gatoya ndavyuka nshinjira mu gwa filme hari abantu bancinda bakambwira ngo Mimi ntaho uzogera nta namo uzogera wowe bakunda kumbwira ko ndakunda gushira ibintu byo gukizwa cyane kandi nanje nabibona nkavuga nto ntagiye kabisa niwumva shimimana kiteze nk'abantu kubera warakinura guma wiraba ugira gute none ubunya nyene murumva yuko abancindega harabona menye n'abandi ntamenye ariko no munsi izina nyene warajyanditse kabisa kubera Imana ariho za Kenti ariho za nitukironga nayo tugwamaga ariho za Miki niga jambo ry'Imana je kutubwira ngo Imana yo mwijuru nizotuma bikunda. Shira Imana imbere mu bintu byawe byose shira Imana imbere Imana nizotuma bikunda. Aho abantu batari Imana irahari Imana no ikintu cyambere usabwa shira Imana imbere. Donc uhonyora ahantu Imana yabanje kuguhonyora utambukire ahantu Imana yakubwiye utambukira uce mu murongo Imana akubwiye ucamo nta kabuza yuko Imana izo kugirira neza nta kabuza yuko Imana itazokugirira neza. Tubashimire cyane boss murakoze cyane tugiye koza mu bibazo bike cyane ko ndazi ko mufise umwanya muto cyane no kubaronka ntago byatworoheye rero twagomba kubabaza hari ibintu nyene mpunze kumva kandi naje bwanje ndabibona kuko ndi umukozi wa Ndufacom mukunda kuvuga ngo byo kuduza imbuga jewe nubwo ndi umukozi wo ngaha sindabitahura neza kumbura hari nabandi bamaze kuvyumva batarabitahura neza jewe no musi ndashaka utuganirire kuri ico kintu
bimeze gute? Hari abantu maze kubikorera bakababwira umusaruro byamaze gutanga. Shaka muri make mutubwire, mumbwire nanje numvire, twongere tubwire kukijeho mu majambo make abanywanyi bariko badukurikira twagira tubabwire ikintu. Kuva uyu munsi ngira ngo ubyumvise uyu munsi ureke gusesagura amamega yawe ujya kuraba abandi gusa. Kuraba abandi ni byiza, mwumvise ko n'uwo umujournaliste turi kumwe akina amafilme mumuravye muzoba mugize neza, ariko ikirenze kuraba urashobora nawe kwiga kurabwa canke ugakora ku buryo yamamega ugura ugakuraba nawe uyinjiza mu bundi buryo uciye ku mbuga ngurukana bumenyi. Tuvuze imbuga ngurukana bumenyi ariho nyinshi abarundi dukunda. Abarundi cyambere barakunda Facebook cyane, barayikunda, ariko kandi baba bayikunda kubera ifisimi ari ukuntu babigira muri limitere, kaba bafise ibintu bya forofe bakabiraba bitazimbye. Ariko muzoze muraba na YouTube rero imwe ubwenge bukomeye. YouTube nayo isaba amamega menshi, irimwe ibintu by'ubwenge. Ubundi Facebook ducisha ko kenshi n'abandi benshi bacisha ko ibintu bitabifashe cyane. Kene indirimbo za ba Israel mbonyi zaba bakomeye, ugakenera za Ibenga series zo muri Ndufacom, ugakenera ya amafilme za ishusho y'umuntu za mupfakazi n'izindi ubisanga kuri YouTube n'ubisanga kuri Facebook. Kubera iyihe mpamvu? YouTube irashobora kuzanira abantu umusaruro. Abantu benshi bagwa bavuga ngo urumva ntitugira ibyo dukora, ibyo mukora birahari, ahubwo ikibazo ntimuzi mubikora gute bibinjirize. Na ubundi byo gukora birahari. Izi mbuga rero turaziduza, si ibintu byo kubesha. N'ubu hari abavuye muri company kubikoresha, hariho n'abamaze gukoresha boshobora gushinga intahe. Ubundi tuzobazanira abantu bashinga intahe bavuge bati je barandugirije imbuga biragenda neza, none ndahembwa. Jewe nzobazanira abo bantu, nzobazanira abo bantu bashingira intahe kubera birakora, ntibumve mengana amatanga. Yes, rero turaduza izo mbuga, yaba Facebook, yaba YouTube, yaba Instagram, yaba Twitter, yaba TikTok, imbuga zose zishoboka. Reka mvuge kuri YouTube cyane. YouTube murabizi yuko dushira kama video. Aya ma video abarabwa n'abantu. Rero YouTube ni company y'abanyamerika yemewe. Iragira guki kavuga ati ni wakora ibikorwa byiza ukaba umu partenaire wacu, tuzoza turaguhembera ibyo bintu birabwe. Rero YouTube irafise kondisi itanga. Ukwiza ababona 1000, ugakwiza amasaha 4,000. Ibindi biroroshe. Ibyo bibiri iyo bikwije ikikwandikira message ati urashobora uraba mu partenaire wa YouTube. Rero kuba mu partenaire ingo ugire ico bita monetization, hanyuma dutangure kuguhemba. Twebwe rero muri company wacu bya bintu, kuko urumva nkayo YouTube na masaha 4,000 kugira ukwize ya masaha 4,000 uwo kwatsa telefone ubunyene byo gutwara nk'amezi 6 utarakwize 4,000 by'abakora. Cyo tujya dukora mu ndwi imwe canke zibiri turaba twabigukwirije bababone bagukurikira, kandi duca mu bintu by'amarobo. Ari abantu bazi ibintu by'amarobo bakora bakaboostinga ibiki. Twebwe simene ubwo buryo, twebwe dufise ukuntu tubikora bikagenda neza, kandi dufitaniye partenariat n'abantu babishobora kubidufasha. Ishiramwe giza kandi ataburyajya burimo. YouTube ikemera ati sawa, kuko twe n'abantu baraba si ibintu by'amarobo. Samarobo kabisa. Hama kandi ya masaha tukayakwiza tukanakugira monetization. Bunyuma rero ama video gushizeko atangura kuzararabwa, utwinjira nyine nawe uzuburi kuratubona, hama gashobora kuyarotira. N'ibintu bikoreka bifatwa neza bikagenda neza. Boss urakoze cyane. Jewe ico kintu sinabwa gitahure cyane, ariko no kuri ndabitahuye cyane. Guys, umunsi nuguriye cyane. Nabonye idolari yinjira. Idolari cyangwa amayero. Urahitamwo so tuhembwe mu mayero cyangwa mu madolari. Nayakomeye. Amayero. Nzohembwa amayero. Bosi akabaze katengomba kukubaza. Bosi uri umuntu novuga ngo wateye imbere ukiri umuntu muto. Ukiri umuntu adafise imyaka myinshi, ukiri umuntu mutoya. None bosi ko nzaba jeune beshi gati ndadusaze tutataho turagera. Nireba ngo wakoresheje n'umwete wawe mwinshi. Niba ari umugisha Imana gukorereye uko nyene byagenze gute boss? Cyo kibazo rero kiragoye kwishura, ariko reka ndakishure mu ijambo rimwe. N'ubuntu bw'Imana. N'ubuntu bw'Imana ntabyo no kwishima ko, kuko
nava mvuga ngo narakoze cyane nagize umwete ariko hari n'abandi bawugize hari abawugize kukurusha n'igisaba bataragera bawugize kundusha bataragera aho ngeze hariho benshi tuzi baba baraciye ubwenge mu ishure ubundi jewe Imana yari yamfashije ibyo mu ishure byo ndaciye ubwenge ariko hariho n'abandi baba ba mbere mugabo no munsi nyine atahanu barashika n'ubuntu bw'Imana ico cyo ni cyambere ariko ubwo buntu bw'Imana turabuherekeza no gukora hard work birakenera ko dukora nivyo navuze ko dusenga dukora hama tugahuza gukora n'umwete no gusenga n'ubuntu bw'Imana bikagenda neza yego nigiki wabwira abajene bagenzi no bagenzi bawe reka bagenzi banje nyene ndacyari umushi abana umwana umwe aracyari umujene cyane arafite ikintu yohanura abajene abagenzi banje icyo nobahanura nibige gukora bashiremo umwete kandi ntibasuzugura akazi yes ntibasuzugura akazi kose koshobora kugutunga nyakubahwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu yamatubwira ati gwaruka nimuze mukore apara guma musabiririza leta ndababwiye nk'akantu ko kuduza imbuga mwogakora none wewe wamujenewe mutima rokomeje ko yabishoboye kuvuga ngo ma umbikire ndarya twese tukaja turyoherwa bige nawe worondera ikindi kintu ugiye yamba wovuga ati mama ntuma mwisoko ngende mugabo basi ico kintu uvuze kikaguhereza umusaruro nimwigere yo ku yego mwarize muraba lisansiye muraba docteur muraba masters n'ibindi byinshi iga gukora uno musi sinkekeranya ubu turi kumwe Mimi Mireille yababwiye ko yatangiye gukina filme ataboni yaje mugo no musi abantu izina riko rirandikwa ejo uzobu uri cyamamare cyano yawe nanjye nzafise cyano yawe turayirindiriye ega n'ubundi urayifise ya page ya Facebook ya channel ya YouTube ndazambaye niyo jaka murakoze rero abajene muze dukore twitabe akamo ko mukuru w'igihugu bizogenda neza Bosi turagushimiye cyane ku mpanuro nziza uri muvyeyi ndazi oba uri muto muga ofisi ibintu byinshi Imana uri umwe mu bimana yagejeje ku rundi rugero haba mu gukorera Imana urafise ivyo woduhanura haba no mu gukora mu buzima busanzwe urafise ivyo woduhanura yego turagushimiye cyane murakoze cyane nundi munsi twagukenera zo twitaba nzobitaba gose mugabo kandi ngende ndababwiye abantu bagende kuri channel ya YouTube ya Ndufacom TV bandike Ibenga series bandike ibanga series hanyuma ibenga navuze gute bavuze ibanga nibenga birasa nibenga rataraga ibenga series hanyuma bace bafite na subscribe bafite hantu hatukura hajya hantu hatukura vraiment si heza mugende muhakure bahakure ko haca abantu nyene heza mugme mukurikirana ibiganiro bagira na j'aime na comment zizanye turazidufasha turaziraba na Mimi Mireille yobenga ayirimwo yego muze tubigisha ingene bagwa mwibenga bakongera bakayivamo yakarivamo mwibenga batazobiraba rero bazorirwamwo bari hereye nibamenye n'ingene bavamo murakoze cyane kandi Ndufacom Company nabyo dukora n'ibintu byinshi cyane bazoze tubakorere bazana amamanza tubafotorere tubakamerere tubagirire ibiki ama imprimeri yo ku rwego hejuru muze tubakorere abakeneye gukora ibintu hanze muze tubibakirire abatazi icyongereza bazi ururimi rumwe nk'impene icyongereza bakidudubize muze mukidudubiza nk'icyo mwavukiyemwo ama traduction ko interpreta publicité muzane tubakorere urabona ko tubishoboye kabisa cinematography magabo rero abantu rero batanguye kuzango baje ngo mu mugo kikina cinema babanze kwanza badushigikiye ariko bazane ni kashi ko ubu tugiye muzoza muraduyi kashi mwase kuza kare arabyumva kashi nizo dukeneye Ndufacom TV Ndufacom Company iherereye hehe irere kuri Bicol siège neza igituma mvuga Bicol siège yaramama yaranditse izina n'uru etage rurerure mugana natwe dukora muri etage natwe nitworoje na ma etage abiri abangikanye ari yaruje akabonye yaruje rero niyo yacu twe dukora muri etage isa na rouge yego isa na rouge naho nyene muzo dusanga misi yose tuba duhari kuva ku wa mbere gushika ku wa gatandatu 15 samedi twugara 15h yego iyo misi yose tuba duhari muze tubakorere turahari tuzakoze amafoto meza ntandi wasanga ni muri Ndufacom Company kabisa ama videography meza abantu mukene ko tubakorera ama filme meza ibiganiro urashaka kwamamaza ibintu vyawe turahari nagandi kazi duha kazi twikorere twebwe turabashimiye cyane rero twari kumwe na Deje wa Ndufacom Company turamushimiye cyane Deje turagushimiye cyane murakoze cyane nyakubahwa journalist murakoze cyane mwagize neza kutwitaba nubwo bitari byoroshye kugira ngo tubaronke
nizera yuko abakunzi bacu baryohewe no kubona Deje wacu. Bakunzi ba Ndufacom Company turabashimiye cyane. Ni Mimi Mireille nyene nkuko bisanzwe sigende mu journaliste. Isengesho ryawe rirashobora kumfasha nkamenya kuvuga amakuru meza. Ahubwo uzoza uravuga mu cyongereza nabwo uzoza ati ladies and gentlemen, welcome. So thank you so much. Ciao ciao.